ubereza nk'uwo guteretse muri Fanway Group uba fata nk'umwarandi azaraje gukora ko ivyo batakigenda kera kandi carika akansobanurira ivyasuro tubwiza afise bisiguriye iki ndabisubira byo nakubwiye oya je nabo tugomba kuvuga ko vous serez toujours reconnaissant igikombe cha Premier League fise kuri slot oui ou non karembere Imana habye icubero tuzani mu tactician Andoni yabura yego precision igeze abandi baze mu 18 uravye Andoni na batekinisiye wanyagejeje no munsi equipe ya Liverpool turamwitega kwiki Messi yagiye champion mu 2005 bon premier match novuga ngo Iraola yaje gutora ibibazo biri muri muti w'ibibazo biri kwa Liverpool ariko no mumenyereza wo mu prometeur mu w'ivyiza ago promete ivyiza biri imbere kwa kundo ushobora kwiyumvira ati no munsi ku wa mbere ko nambaye ishati igera ndashobora kuzokwambarana n'ipantaro ryera ku wa kabiri donc bikaba basibika gutuma kwiyumvira mugabo uno munsi umugabo yitwa Andoni Iraola hamwe yo kwinjira bamubwira ngo genda ukosora ari amakosa Maresca yakoze unaduhe n'igikombe nabo bamutaye muri Ambiscade kuko Liverpool imaze kuba equipe nkuru ahubwo igihari nk'igikorwa novuga ngo Iraola ariko arakora nuko muri pre-season bamwe mu bana bariko barategurwa hari abana bariko bitwara neza uwanashaka hakaba nayo marokritma ku isoko gigura nigurisha wumva ko Liverpool iri kwirarondera ku bushake bw'uno mugabo ari yashatse ababaki ikintu cyambere ndemeza ko ari mumenyereza afise uwo mupira uryoshe donc equipe adverse nimba arinza ayitsinda yumva ko yahuye n'umugabo yumva gutembereza uwo mupira ariko igituma natangura ku ijambo rivuga ngo Andoni Iraola ntibamwitege gukosora amakosa yasize yakozwe na slot mu mwanya muto twarabanya bamenyereza bakina umupira bava mu equipe matonyi bakaja muri makuru bikanka asavar umugabo yitwa Graham Potter ava kwa Brighton yakina umupira urenga uwo mugabo yakina kwande kwa Fulham kwa Bournemouth mugabo ageze kwa Chelsea sinzi ko zari intunganyo ziri muri Chelsea de Bruce ariko Graham Potter vyaranse mugabo n'umuzugiye kura pre-season Liverpool iri kwirakora yatsinze Wrexham mugabo ku mugoroba wejo yara yatsinzwe na Leeds United ibitsindo bigera kuri 4-2 ubona shaka aribo batanguye gutsinda ibitsindo bigera kuri 2 kubusa baza kugombogwa muri deuxième partie ibitsindo bigera kuri 2 batsindwa n'ibindi 2 mugabo ikintu cambere je nemeza nuko akakanya Liverpool yoyo iri mu maboko y'umumenyereza mwiza ashobora kubona umukinyi mwiza akavuga ngo uyu mukinyi abereye gukora ibi reka ndamuhuyo mwanya wiwe ni nawe mugabo yaje kureka muravuga ati ivyo mukomakoma byose nimukomakome McAllister nimukomakome Harrison Becker ibi twaribuze mu mugabo yitwa Amslot wibuke ngo mu mwaka uheze twarayebewe poste y'umugabo yitwa Dominic Sop twarayebewe poste y'umwana yitwa Curtis Jones wana Soboslai bagapermita hagati mu kibuga no ku nimero 2 ukabona ngo ivyo bariko barategura vyose ku mugabo yitwa Slot nta kigenda no pre-season ya Liverpool ari ufatira kwa kakanya kugira ngo uvuge ko Iraola zo bigitangaza vyoca biguhanga kuko Leeds United nayo yamentenye kuguma muri Premier Division yaraye umweretse ngo Liverpool ni equipe nkuru mugabo iratsindika komeza ugenda utegura ariko ico no vuga nka promesse pre-season ya Liverpool izohereza abantu niki Iraola no mumenyereza mwiza ashobora kuvuga ngo nimba uri muto ariko ukavuze ishobora gutanga gishobora gufasha equipe koroka mu kibuga nimbura mu cadre uri kuturya imitsi icara uyu munsi rero je niteze kubona Liverpool muri saison shasha na tactique nshasha kuko tactiquement uyu mugabo arakomeye cyane wiruka kuri ku mugabo yitwa Jurgen Klopp yari equipe kina kick and run umukinya parvenye gukina saison 5-6 akina Liverpool ku mugabo yitwa Slot nako Klopp uwo mukinyi yabatanguye kuba yepuize ariko uno mugabo agomba kuzokwinjira na philosophy nshasha afise uyu mupira wa Espanyol abantu baravye saison iheze muri Premier League babonye Bournemouth mupira ikina hanyuma gukina uriya mupira wa Bournemouth ufise abana bagabo nka ba Soboslai ufise abagabo nka ba Alexander Isaac ndetse n'abandi bagiye batandukanye bizogira avantage nini nyakuko hari n'ibyo wisanga muri philosophy ruhisha abakinyi kuranda gwanje sinovuga ngo pre-season hari ikiranyereka ariko Iraola mfatiye mu bushobozi namubonye mu yandi ma equipe
na Liverpool n'abakinyi ifise n'ivyo bashoboye gutanga novuga nshingiye kuri effective ko tuzaba dufise equipe nziza mwaka bon ni bwa mbere ni equipe ya Liverpool ikora pre-season mu buryo navuga ngo twahoze tubonamo n'indi migwe muri Premier League kuri akuntu baja muri Leta Zunze za Amerika mu citwa Premier League Summer Series. Uravye Premier League Summer Series yarayirangiye kuri bo match zitatu, victoire zibiri, defete imwe, defete contre Leeds United, victoire contre Wrexham na Sunderland. Biragaragara ko bwa mbere bakenye n'imigwi nanye ne vision equilibre ya Premier League, donc vision rythme kubera ko sofu nka Wrexham iri muri Championship, uravye Sunderland bari mu cicaro kimwe, donc bose ni Première Division. Waraba equipe yitwa Leeds United abaye ni Première Division, kandi dufashe n'abamenyereza yamenyereza Bournemouth kwa front umenyereza wa Leeds na Daniel Farke. Birumvikana ngo harimo equilibre yiyo bataille entre abamenyereza kwa front Regis Robri witwa Iraola, harimo iyo equilibre kuko Regis Robri ngo bamenyereza kuva dugije Sunderland nivyo yakora amarekita mugabo yarerekanye urugero nawe rwa equipe nziza ya Sunderland iza mwaka wa mbere wanashimiga katishitike yo mahiganwa ya Buraya mu mwaka uze. Rero bwa mbere no Premier League Summer Series amatiere zikiri positive, mugabo wasigaye kumenya ngo amatiere rero ivyo karategura isi imeze gute ko Liverpool ni mu ma equipe bora kurikirana equipe abakenyi bayo beza kirikare wanashima nka basobose batakenye igikombe cy'isi baje na equipe ya kirikare Vitsi yatashe kare yarojonye bagenzi we kirikare waraba abakenyi bariko baraduga nka bari ngo abanyoni nabandi. Urabona ngo nibi buri kwica byinshi kwijana iyi equipe si equipe irikirazingamikwa nuko izo equipe abakenyi bayo itevye cyane, hari byinshi ariko aragerageza ukayibona. Bakati Jones bari ngaho, twabonye urugero rwa Federico Chiesa, twabona ngo peut-être kuri una mugabo yitwa Arne Slot asa no yibona hanze cyane gusumba kwibona kuguma muri Liverpool. Mugabo n'umusara cyane yo kubalance akavuga ngo karimo makinyi dufise ashobora kudukinira uburyo mbega bizogenda gute. Mugabo reka nanje ngaruke mvuga ngo nimba dufise le positif amateur resultat uno munsi Liverpool ikabisigaje inkino zigera kuri 3 kugira ngo batangure Premier League, basigaje Monaco, basigaje na matches zibazokina na Como nkuko bakunze ko babigira buriya chaque precision na Liverpool bafise umunsi umwe bazokina na equipe d'Evo buriya genekezo rya 16 bafise matches zibiri saa 7 bazokina na Como, saa 1 ijoro basubire bakine kandi na Como. Mwakweze menga yari Villarreal sijo mo trompe bakinye matches zibiri ku munsi, harimo abakina na Sevilla babiri, harimo abakina Bilbao kabiri, ubu bazokina na Como kabiri, hari no mwaka umenga bakina Villarreal d'Evo. Rero ndavye Monaco na Como, Monaco ni equipe amatiere yishusho ivyo bakina atabihuriye n'ivyo Iraola kina. Mugabo mfashe ivyo Iraola sanzwe akina nzi. Bura na equipe ya Cesc Fabregas, ini Total Football. Peut-être azobari mo equipe yo kuraba ngo yaba bakinye match ya Saint-Louis n'abakinye match ya Samoya equipe imeze gute. Mugabo ico nizera naje. Buriya jewe iyo umumenyereza ndavye tushi yiwe biratuma mvuga ngo nabo umumenyereza komeze nzotangana. Mugabo natabigihangange naho nzotangana. Ibi muri bugakora nabivuze no kuri Vincent Company baba ngo peut-être ico munaniza nuko kuva kwa Burnley ugasimbira kwa Bayern tubone mazigi isiraguringa itandukanye n'umumenyereza mukuru nka Tuchel menga biragoye. Mugabo asoki concerne kugenda ukempoza filosofi yabo narabona ko bizotuma peut-être ejo cyangwa igihe Johnny Reis azomenyereza mwiza. Rero n'uyu mugabo nibita ibibazo vy'indani muri equipe ya Liverpool umurongozi avant tout turize muri tactique ziwe. Twabonye sho gukinira iyo system ishingiye kuri possession cyane, nivyo benshi bashobora amakenga kuvuga ngo Liverpool tuzinga equipe idakina possession cyane, tuzinga equipe ikino umupira ushingiye kuri pressing, dufise umupira turanyaruka ayo ma counter attack niki twereka ndukira ibintu nyaruka. Mugabo iyo possession yacu ibemo innovation imiburi rero ritme irari kongeramo uburyo agomba guposseda umupira birakunda kubera ko deja Liverpool ni imwe muri equipe hagati mu gihugu ifise abakinyi bari capable gumana umupira bari for muri possession. Ndavye Gravenberch ngaraba Dominic Soboslai karaba bande bon Gravenberch ni cyane kubera ko Gravenberch n'itwa Curtis Jones bari for cyane mu bijanye no garde umupira. Gravenberch umwete kina tuje zibiri cyangwa imwe biramugora cyane, ari muri za style za Chouameni za style za Pogba bakirumenga bari kwega. Mugabo hari ni bize technique yabitwa bagumana umupira badapfa kutakaza utamwa kutamukora ikosa, ariko kandi dawo beat dino verero ino system buri vise umukinyi nkuya shaka kugumana. Mugabo tuzi ngo ashaka fa urekuye turafise abakinya fisi reflexion nyaruka nka Sobose na Vitsi bashaka kunyarukana umupira, ariko kandi turafise na McAllister afise reflexion nyaruka atera amashoot out box weye
wanashima amaze gukina rega muri systeme za position de la balle ko kwa Brighton n'ivyo babyoniya rero ibi byose biraza bikavuga ngo twakwita ikintu gikomeye kuri Iraola niya nanigwa tuzovuge ngo peut-être ikibazo cabereye kontrema nuko nuno munsi nawe mvuga ko Arne Slot yatwaye iki gikombe mugabo usubije amaso inyuma ukarabyo yaravuye muri Feyenoord nivyo hariya muri Pays-Bas bari inspira kuri iyo possession y'iki mugabo si ku rugero rw'aho tubona aba Espanyol bageze kuko no munsi uravye mugabo yitwa Vincent Kompany uburyo yinspira kuri Pep ukaraba Luis Enrique uburyo yatete football ukaraba Iraola Andoni ni mu Espanyol yahoze amenyereza equipe ya Rayo Vallecano aza kuvayo aza muri Bournemouth kandi Bournemouth turavye imyaka 3 yeze kuva 2023 ya 2026 Bournemouth yagira progress saison par saison niyanitaye kukuba yagiye aratakaza bagiye batandukanye ibi biraza bikongera ikize ndavuga ngo burya Liverpool ishobora kubisa umumenyereza azoshobora no gusirimonta les défis zo kubura mu makadre biyo nimba uno munsi watakaza Semenyo tukabona urugero rwa rwiza ukamara Pridokes baje udatsinzwe ubwo nunyeretse ko peut-être no kwizera ko Gakpo yavunika uzoha amahirwe ariyo ngo umuhagakira umupira uzoha amahirwe witwa Victor Munyoza akawukina kandi akabikina neza ntabwo umumenyereza na systeme yiwe yerekana ngo yaratwerese uburyo ashobora kugwana n'ama absence kandi ntibitakaze ritme y'equipe yo ko Bournemouth yabaye equipe idandaza nta muntu yarazi kiriya charnière défensive itakara ndavuga Dini na Zabarni ukongera ko Kerkeze n'umunyegori nka Kepa Arrizabalaga nitwari tuzi ko bogenda mbego naziko kubakira axe centrale ya Hill na Senesi nigori bafise uyu munyegori yaravuye kwa Chelsea George Petrovic noneho cutwereka direct refer kuri rugero kandi nawe ari muri saison avuye kwandi none razi avuye mu gihugu cyo Faransa razi ko mwaka wa Real Bournemouth yari itunze defense nziza gusumba iyo twamumenyemo Andoni Iraola oya dans l'ensemble Bournemouth mwaka weze ishobora kuba nziza ku rugero jewe ndamupira w'amaguru muri Premier League ntigeze kwibona ko 15 matches zirenga sans défaite gutsindwa kwabo kwa rukunganya kandi ugendera bana France izo equipe zo zirondera ibikombe wanashaka bigeze ko batunze abakinyi b'amazina meza mugabo ivyo mumenyereza batuma gukora n'ubumenya bibahana ivyo mugomba gutanga mu kibuga biratandukanye hano ngaruka ngavuga ngo hari impamvu yo kwizerera muri no mugabo kubera ko soki kontura musi ni qualité ivyo nzokina uburyo nzohangana n'aya madefi kuko warabari Liam Senior ya suspense we na Chelsea mugabo yitwa Enzo Fernandez ukarondera iyo bizovuga ngo batsinde match badafise Enzo kabibura hari abandi bamenyereza ubona ngo kuko ubivuze neza dufata karongo kuri Slot mwakweze Slot ari urugero rwo kurwana n'imvuna atanyereza ko hari umwanya yaburi yicarimo Conor Bradley amurira rimwe no witwa Jeremy Frimpong ukabona ko ya Brico yakazana Yeso Bosra ukabona ko equipe stili yatakaje equilibre ukarondera ishusho equipe ivyo ariko arakina ukabibura nemeza ko ku rugero rumwe hari uburyo amatransfer yabaye mabi bivaye nuko bari abagabo nyene nyuma yo kwangaje uriya mu directeur sportif wa kera wa Bournemouth peut-être ashobora kuba barakoze des transferts baborejwe n'uburyo barose Premier League mwaka wa mbere w'umugabo yitwa Arne Slot rimwe na rimwe ntiyabemo kujera kuraba ngo nimba transfer ya Isaac twarayifuje bikarangira twinjije ubwo ekitika ngo Isaac aracakene mubo bagumye kwiyo pressure uko ngono muzi dufata karongo kwa Barcelona mubo ya parvena ngo kwinza Hurricane eske mu bandanje biruka inyuma ya Alvarez no bire bintu twese twarabonye ngo nimba ubona ko plan A saniyanse ukaja muri plan B kabarayisi gutu ugaruka muri plan A kandi uzikara bakira poste zimwe bafise de qualité zizi imbere y'izina rugutsinda gusumba guparticipa mu ako nabonye afise akazi gakomeye cyane mu rukino batsinze we Nexam mugabo witwa Soboslai yasohotse akora igitambara gisigarana yagihereje uriya mugabo witwa Constance Mikas ibintu vyaje kurakaza uyu mwana mutoyi Curtis Jones aravuga ati gute wowe ukuri igitambara ukagihereza umukinyi yari yarasohotse akagenda akagaruka twe twagumye jewe nk'umukadire ndi n'umwana wa equipe kikandengana ukabona ibi ni bimwe mu bintu agomba kuregra imbere yuko champion iza kubitangura sinavise effective nzi gusa tabaye mutacticier cyane ya Curtis Jones ashobora kuzwa muri Liverpool nk'umuntu w'umudiscipline kubera ko ategeza kuba kujera umwanya kuko dufashe karuno muzi biriya bintu oya Curtis naramaze kutahura yuko akinana na mediateur bamusomba mu biriya bintu Slot yigeze gukora nubwo yatwaye igikombe muri uriya mwaka byo kugeranya urugero rwa Soboslai n'uwitwa Curtis Jones nibaza ko bidashoboka kubera ko banashimana n'urugero rwo kumugeranya n'uwitwa Vitz ejo umunsi ufashe nimba ari ku nimero 10 yisanga inyuma ya Vitz na Soboslai soko ryosha inkuru nibaza ko nta equipe ikina umupira w'amaguru
iki ni umupira w'amaguru. Szoboszlai atubonamo umwanya wo gutangura. Ivyo rero mvugiye kumenya ngo agomba kuzogabura umwanya na Curtis. Sometimes uzosanga biriko birakwicira effective yawe mugabo. Wanashaka Curtis nabonye ari muraterali. Kwa nandi shwa. Shwa irahari. Kuko nimero 10 nguko azare ko bivuga. Azoba yakinye 4-4-2. Vilsa Chayiki yakina nk'umumediatere mugabo akinira ibubamfu cyane. Agakina 4-3-3. Azofise umukinyi w'ibubamfu nguko nabonye ashobora kwinjira Bradley Barcola wa Paris Saint-Germain. N'uwundi buryo soit Federico Chiesa canke uwundi hataka Isaac Sobo azoreka kinini inyuma y'umusatirizi n'ico gihe umugabo witwa Florian Wirtz azoba yicaye hagaze kwiyumvira remplacement ku numero 10. Wibaza ko byokora ko uyumvira Curtis Jones wirengagije umugabo witwa Florian Wirtz ahubwo anashaka ashobora kuza mu numero 2 kubera ko n'umwaka yakoze nka numero 2 kenshi cyane no muri biriya bibanza byo muri mediane byose ashobora kuronka umwanya kubera ko uravye musubirizi mu buryo buri ideale wa Makaristera Sanudari erego narabona Gravenberch Sanudari bivuze ngo hagati mu kibuga arashobora kwisanga swat azobije gukina kenshi nka nimero 8 cyangwa nimero 6 swat ari absence ya Makaristera cyangwa ari absence ya Gravenberch mugabo nabone bamwe mu bakinyi nabonye badakunda kubangamirwa n'imvune ngivyo kwa Liverpool ya Anthony la wala birumvikana bigaragara ngo gahunda za pre-season no kwitegura azira bandanya